ndongeye ndabahaye ikaze kuri mwe mwese sangwa banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwebwe mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru atosoye abari karagaruka kubigendanye n'umutekano, politike, diplomasi biriko biravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse na hirya nino mw'isi. Turi kwa gatatu, turi kwigenekerezo rya 22/02/2025. Ndabahaye mwiriwe mwese, dore ingingo nkuru nkuru tujye kugoroka kuri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Nyuma yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi cange umuvugizi w'igisoda c'u Burundi Brigade General Gaspard Baratuza ahejeje gutangaza neza yuko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cane mu buseruko bw'icyo gihugu atangwano iriko irahabera, ingwano iriko irahabera, by'umwariko ari ingwano igendanye no kugarukana amahoro n'umutekano, aho yagarukaga ku gisoda c'u Burundi cyararungitswe muri ivyo bice. Yaramenyesheje neza yuko by'umwariko atamusoda u Burundi ariko arapfira muri iyo ngwano. Yarasiguye ko ibisagara byose igisoda c'u Burundi kiriko kiragwaniramo bihagaze neza cane kubigendanye n'umutekano. Yaravuze ko abasoda b'u Burundi bafise by'umwariko ubuhinga bwa none mu bigendanye no gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe. Ni mu nyuma yuko rero hama hariko haragaragara amasanamu ndetse n'amavideo ariko arahwanohanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. N'amashusho arateye ubwo barera abatari baceya n'amakenga, ariko kandi nubwo rero Brigade General Gaspard Baratuza yamenyesheje neza yuko igisoda c'u Burundi gihagaze neza nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari ibimenyetso bimwe na bimwe bisigura ndetse binemeza neza yuko igisoda c'u Burundi kiriko kiratakariza abasoda benshi nga ku butaka bwa Kongo nk'uko vyoma bigaragara. Mu nkuru mpejeje kubahereza mu kanya gaheze ndababwiye ubuhamya rero bwa bamwe mu babarizwa mu bazarendo ndetse na FDLR n'abamayimayi. Aba ni bamwe rero by'umwariko mu bakomotse muri FDLR, abandi bagaca bararungikwa cange barinjira mu gihugu ca Kongo baraturutse mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, baragaragaza neza yuko rero by'umwariko baba baragiye kurondera ubuzima ndetse n'amahera menshi nk'uko bitangazwa n'ubuhamya rero bwa bamwe bavuga ko rero barajabutse ku butaka bwa Kongo bazi neza yuko bagiye kurondera ubuzima bwiza, mu nyuma bagaca basanga rero by'umwariko baribeshe, ibintu byifashe nabi, bararungitswe cange barisanze muri iyo miyari igiye itandukanye. Baratanze ubuhamya rero bumwe na bumwe bugaruka cange se by'umwariko bunatangaza abatari bakeya, aho byerekana binaboneka yuko rero abasoda benshi cyane by'umwariko bariko baragwana iyo ngwano. Aba basoda barashimangiye neza yuko rero ingabo z'u Burundi nyinshi ziriko zirapfira muri ivyo bice n'iz'abazarendo ndetse n'aba FDLR. Barasiguye yuko kandi nyuma y'izo ngwano abariko barapfira muri izo ngwano by'umwariko bakomeza kugenda barajugunywa aho ngaho bari cange ntibace barakugwa, cereka abace barakomereka nibo bajyanwa kuvurizwa mu mavuriro amwe namwe. Mu nyuma yuko rero nga mu Burundi hariko haragaragara by'umwariko amarira n'agahinda ku batari bakeya by'umwariko, ariko kandi igisoda c'u Burundi kikaba kiriko kiragaragaza kiranasigura yuko atamusoda n'umwe aca arapfira ku butaka bwa Kongo. Hari amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusimira avuga ko mu nyuma yuko akomeza kugenda hagaragara amasanamu ndetse n'ibindi bikorwa bimwe bimwe bigaragaza yuko igisoda c'u Burundi cararunditswe nga ku butaka bwa Kongo muri izo ngwano kiriko kiratikirira ku buryo bukomeye cyane. Hari amakuru yemeza noza yuko mu Burundi uyu munsi hoba hariko haragaragara igikorwa kigendanye no gushingura bamwe mu basoda canke ibiziga by'abasoda byaba byarageze by'umwariko mu Burundi ku munsi w'ejo,
hari kuwa kabiri kw'igenekerezo rya 21/02/2025 n'amakuru by'umwariko yama aradusumira avuga yuko rero by'umwariko hari ibiziga bimwe na bimwe byashitse nga mu Burundi ku munsi w'ejo, mu gihe kandi abandi basoda bamwe na bamwe bagiye barakomereka baragiye barazanwa ngaha mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge. Amakuru kandi arakomeza kugenda arasigura yuko rero ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda ziragaragara zirapfa cane muri no rugamba ku butaka bwa Kongo, mu nyuma y'iko rero bari barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo cane berekeza ku mugwa mukuru rero w'iyo ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahazwi nk'Ibukavu, aho ingabo z'abazarendo aba FDLR aba Maimai n'abarundi aribo biganje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umwari wa M23 rero ntuhengeshanya gusigura ndetse no kugaragaza neza yuko ibitigiri byinshi by'abasoda b'abarundi bariko baragwa muri no ngwano. Kaze kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, kaze kuri mwe mwese mutwumviriza muherere nga mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza kandi muherere mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike mwese ndabahaye ikaze muri uno mwanya. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu c'ubanyi ca Kongo cane mu buseruko bw'iyo ntara ya Republika, mu ntara by'umwariko muri mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, igihugu c'ubanyi ca Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi. Nabandi mwe mwese mubandanya kutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabahaye yambu, ndabahaye ikaze cane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda ko ahanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubandanye kujya uratwumviriza. Byonda ko hirya gatoya hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bishasha bigezeho ngaha kuri ino mbonesha kure yacu. Ikaze kuri mwese rero tubandanye turatangura irido nido ry'amakuru agezwe muri uno mwanya, cane amakuru yama aragaruka kubikomeje kugenda biravugwa. Ni mu nyuma y'iko rero z'umwariko ngaha ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo hakomeje kugaragara urugamba ruteye ubwoba, urugamba rukomeje gutwara ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko byoma bigaragara. Ni nyuma y'uko rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje mu misi heze kugira ikiganiro atambukije n'amenyesha makuru aho yabazwaga ndetse anatanga inyishu kubigendanye n'abasoda b'abarundi bama bararungikwa ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bagaca barakomeza kugenda barahura n'akaga karemereye cane. Ya icyakora inyishu yatanze nizanyuzwe by'umwariko n'abari bari muri icyo kiganiro ndetse n'abandi baca barakurikira ibiganiro byacu mu misi yose. Mu Burundi harakomeje kugaragara ishavu n'agahinda kuri bamwe rero bafise abana bararungitswe mu gisoda ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni nyuma y'uko rero hama hagaragara by'umwariko amasanamu ndetse n'amashusho amwe namwe yerekana uburyo mu Burundi igisoda cyabo kiriko kirapfira nga ku butaka bwa Kongo. Ubu ngubu amakuru akomeza kugenda by'umwariko aradusumira, aravuga yuko rero umuryango by'umwariko umusirikare wa Eric Irakoze Egide nawe yarahitanywe n'ingwano iziriko zirabera nga muri Nord Kivu mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira, arerekana uburyo rero abasoda b'abarundi bariko baragwayo, nyamara leta y'u Burundi nishaka gutangaza cange kugira ikivuga cya nyacyo kubigendanye n'amasezerano y'umwijima akomeje kugenda aramara abana b'abarundi bararungitswe mu ngwano. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko ibyobaye mu mwaka watambutse muri 2023 igisoda c'u Burundi kiriko kiragenda kirashingura bamwe mu basoda b'abarundi, by'umwariko gushika ubu ngubu biravuga ko ari byo byongeye kugenda byibonekeza. Nyamara Gaspard Baratuza yarasiguye yuko
rero iyo hagize umwe mu basoda barundi agwa canke se aburira ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gisoda c'u Burundi hariho itsinda rimwe na rimwe rijejwe kumenyesha abo mu muryango wiwe kugira ngo bace baramuhambana iteka. Nyamara bamwe rero mu baduhereza amakuru yizewe mu Burundi barasigura yuko iwabo apfiriye ngaho mu gisoda c'u Burundi atabasha kuba yogaragara canke se nabo ngo babashe kuba bomuteraho akajisho ngo bamuhambane iteka nk'uko vyoma bigaragara. Inkuru y'umubabaro irashikiriye abiwe rero by'umwariko kuri uyu muryango wa Irakoze Egide nk'uko vyuma bigaragaba by'umwariko ejo ku musirikare Irakoze Egide yarahitanywe n'intambara. Uretse kandi amakuru rero barahawe n'abagenzi by'umwariko ba Eric abajyango nta makuru rero barahabwa n'igisoda c'u Burundi. By'umwariko baragandaye ariko rero baripfuza inkuru ya nyuma y'abajejwe by'umwariko wabo kugira ngo bace baratanga umuco rero kubigendanye n'ibiko birashikira igisoda c'u Burundi n'imiryango ya bamwe bamwe. Umusirikare Irakoze Egide batazira Sioni aravuka nga ku mutumba by'umwariko Kimejana zone Mubanga komine Ruhororo ni mu ntara ya Ngozi. Arasize rero umuryango arasize by'umwariko umuryango mw'inkambi by'umwariko yabateshejwe izabo y'Imubanga yari yarubatse by'umwariko akagira utwana tubiri by'umwariko twuduhasa tukiri rero duto cane nk'uko vyoma bigaragara. Abamuzi baravuga yuko rero Irakoze Egide yari umuntu avuga amace cane, rimwe na rimwe agacishamwe rero agatwenza, akaba rero umuntu akundana kandi by'umwariko afashanya n'abandi. Abo mu muryango wiwe rero barakomeje kugenda by'umwariko baraba mu marira n'agahinda n'agashavu kenshi aho bari mu kigandaro, bakama bama baratera kamo leta y'u Burundi cane cane abajejwe igisoda c'u Burundi yuko bogira icyo bavuga kubigendanye n'ibara ndetse by'umwariko n'amakuru ya nyuma bohabwa ku wabo bivugwa yuko yaba yamaze kugwa muri izo ngwano. Kuva ingabo z'u Burundi zikoranije rero by'umwariko ari ibihumbi byinshi zigatera ahitwa Ngungu rero ndetse na Masisi ni mu gisagara c'Imasisi muri teritwari nyine ya Masisi. Mbere by'umwariko bakanahaka uyu muhari wa M23 ibintu byarifashe nabi cane ku ngabo z'u Burundi. M23 yarahavuye ibasubiriza by'umwariko mu ndumane nayo rero irakoranya ingabo iratera abarundi irabaka twa turere twose bari bamaze kugenda barafata. Abatari baceya barasize ubuzima bwabo, abasigaye baraca barahunga, abandi batazwi rero igitigiri barafatwa mpiri. Ubu biboneka ko rero umuhari wa M23 uriko kandi by'umwariko urahora rwose by'umwariko abo basoda b'u Burundi kuko rero ubu uyu M23 iriko rero irabaka uturere twinshi hafi by'umwariko bafise imbere yuko rero bakora icyo gitero cangungu na Masisi centre mwijoro ryaheze. M23 yaraye ifashe agace gahambaye cane kitwa Minova agatumbereye muri Sud Kivu. Ako gace rero by'umwariko kari gafatwa nk'icicaro gikomakomeye cane cy'abasoda b'u Burundi. Aho hose abasoda b'u Burundi babandanya gusiga ubuzima mu ntambara itari iyacu canke itari yabo. Turiko rero by'umwariko turabategurira andi makuru aremere cane agendanye by'umwariko ku biha abasoda b'u Burundi bariko baranyuranyuramo mu nyuma by'umwariko y'ubuhamya twamaze kuronka. Turasaba gusa turabandanya tunasaba kandi abatwara u Burundi bisubire ko rero iyi ntambara si y'abarundi kandi iriko rero irasambura igisoda c'u Burundi. Ibintu bigumye gutya rero ingaruka zizoba izidasanzwe ku gihugu c'u Burundi nk'uko vyoma bigaragara. Abatari bakeya ngaha mu Burundi by'umwariko barakomeza kugenda bibaza ingene by'umwariko abasoda bamwe bamwe bakomakomeye cane barimo nka General Prime Niyongabo asanzwe by'umwariko ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi atogira icyo atangaza kubigendanye n'ibara ndetse n'ishano rikomeje kugenda riragwira abasoda b'abarundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba ariko agaragaza yerekana uburyo rero mu Burundi ibara ririko riragwa. Kugeza ubu kandi amakuru yoma aradusumira turiko turakura kubegereye igisoda c'u Burundi baremeza neza yuko ibiziga vya bamwe bamwe baba barageze by'umwariko mu Burundi ku munsi w'ejo by'umwariko baba batanguye kugenda by'umwariko bariko barashingurwa kuko vyoma bigaragara.
nta marira n'agahinda, aho rero bivugwa ko kandi abo mu muryango w'umwe mu bemerewe kuza gushingura cyangwa se kuraba uwabo, by'umwihariko haza abantu batarenze batatu ba hafi yiwe, kandi bagasabwa yuko rero ibintu boca barabigira ibanga. Abo kandi ni bamwe rero mu ntwazangabo z'igisoda c'u Burundi bariko baragwanga ku butaka bwa Kongo, kuko abandi atanumwe arekuriwe kuba by'umwihariko yogera aho baca baratabara cyangwa se aho bariko barabashingura. Kugeza ubu usibye amasanamu ariko arahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uburyo rero by'umwihariko ibyo bikorwa biriko biragenda mu masanamu mato mato, hari bamwe rero bavuga ko batewe agashavu karemereye cyane nuko rero by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko barabura ababo benshi. Igisoda c'u Burundi ntikirya umunwa mu kugaragaza neza yuko ata muntu n'umwe mu gisoda c'u Burundi ariko aragwa muri izi ngwano, ariko kandi ku gisoda c'umuhari wa M23 bo ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe ndetse n'icuraburindi cane cane ku gisoda c'u Burundi. Igisoda c'u Burundi by'umwihariko kirakomeje kuburira ubuzima bw'abatari bakeya by'umwihariko mu basoda baco ngaha ku butaka bwa Kongo mu nyuma y'ingwano zimaze imisi ziriko ziraba, aho bivugwa yuko rero by'umwihariko cyane cyane ingwano zimaze imisi zirabera mu bice bimwe na bimwe, cyane cyane by'umwihariko izagiye zirabera by'umwihariko muri za Ngungu, muri Masisi ndetse no muri Karehe, arizo ziriko ziratwara ubuzima bw'abasoda b'i Burundi. Nk'ubu umuhari wa M23 by'umwihariko biravugwa yuko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zongeye kuhasiga ubuzima. Ibivugwa ku ngabo z'u Burundi by'umwihariko zikomeje gupfira ku bwinshi Masisi birateye amakenga. Aya ni amakuru twatohoje rero by'umwihariko dufatanyije n'itorokanyirizo y'abamenyesha makuru bacu baherereye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko zigwiriyemo n'iz'u Burundi n'inyeshamba zo muri FDLR zaraguye mu mutego w'abagwanyi bo mu muhari wa M23 mu bice byo muri teritwari ya Masisi, izibarirwa mu magana zirahasiga ubuzima. Aya namwe mu makuru ariko aravugwa. Amasoko yacu atandukanye aravuga yuko rero by'umwihariko mu gatondo by'umwihariko kejo bundi haheze kwigenekerezo rya 20/02/2025 ingabo z'u Burundi na FDLR zarasabye ubuyobozi bwa FARDC kubareka bakagenda bonyine rero kuja kwisubiza santere ya Masisi iraheruka gufatwa n'umuhari wa M23 nk'uko vyoma bigaragara. Bivugwa ko rero babwiye FARDC ko rero aribo bashobora kubohoza iriya santere, kuko rero abo bahanganye bo muri M23 bahuje ururimi nk'uko bizoma bigaragara, ariko bikavugwa yuko M23 yamenye haya makuru rero mbere yuko icyo gitero cyarimo rero ingabo z'u Burundi n'iza FDLR by'umwihariko gihaguruka, by'umwihariko aho izo ngabo zahagurutse ziraturuka mu bice bigenzurwa by'umwihariko n'uruhande rwa leta. Mu nyuma igitero caraje kigeze rero mu ntera ngufi y'ibitaro bikuru rero bya teritwari ya Masisi, kigwa mu gice rero by'umwihariko cy'abagwanyi ba M23. Icyarakurikiyeho rero ni umuborogo w'abasirikare b'u Burundi ndetse na FDLR nk'uko byoma biradushikira. Amakuru amwe namwe aravuga ko ingabo z'u Burundi na FDLR zarapfiriye muri aka gace zitari munsi y'500, mu gihe ku rundi ruhande bivugwa yuko rero ataworokotse, hubwo rero ko by'umwihariko n'utarapfuye yarafashwe matekwa nk'uko byoma bigaragara. M23 kandi yarabambuye ibikoresho byinshi cyane bya gisoda birimo imbunda, amasasu n'ibikoresho by'umwihariko bimwe na bimwe by'itumatumanako nk'uko byoma bigaragara. Ubwo rero ibyo byobaga mu nkengero za centre ya Sake, hari ingwano iremereye cyane aho yari imwe rero yumvikanamo imbunda zikaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Iyi ngwano yanasize umuhari wa M23 wigarurira uduce twose twunamiye centre ya Sake iri muri metero 27 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umujyi ufatwa nk'umujyi wa gatatu nga muri Kongo uzwi nka Goma. Nanone kandi ahari ejo indi ngwano ikomeye cyane yaravuzwe muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, aho binavugwa ko abasoda b'umuhari wa M23 babashije kwigarurira santere nini cyane izwi nka Minova.
Amakuru twabashije kumenya rero nuko abapolisi ndetse n'abasirikari babiri bajejwe umutekano mu duce twa Bitonga, Bwerimana, Bishange, Kabarengesha ndetse n'ahandi bahungiye mu mujyi rero wa Minova. Ubundi utwo duce rero twose M23 iratwigarurira. Akandi gace rero M23 yabashije kuba yo kwigarurira muri Karehe n'umusozi wa Buragiza uriho rero ikibuga c'indege. Saho ngaho gusa kuko rero z'umwariko uyu muhari warafashwe n'umujyi wa Minova, harimo kandi ko wanafashe inkengero zayo cyangwa se ibindi bice bimwe na bimwe bibarizwa mu nkengero z'uwo mujyi nk'uko bizuma bigaragara. Abakurikiranira hafi ibibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo barasaba yuko rero imiryango mpuzamakungu yabiharanira agateka kazina muntu ndetse n'iyindi imwe n'imwe nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya EHO yongera ikikora rero mu bigendanye n'uru rugamba rugaca rurahagarara mu rwego rwo kugira ngo abatari bakeya by'umwihariko babashe kuba borokoka cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo abantu bace bararokora ubuzima bwabo. Turakomeza kukurikiranira hafi ibigendanye n'ingwano ikomeje kugenda iratwara ubuzima bw'abatari bakeya ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko kandi tunakurikirana amaherezo y'ibiziga bishika mu 500 by'igisoda c'u Burundi byo byaraguye muri iyo ngwano, uko byoba by'umwariko byaragenze, niba harafashwe gahunda yo kuza kubafata cange barabarekeye aho ngaho. Ndabashimiye abanyonyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabera hamwe ibindi biriko biravugwa.